iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kuri biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namako tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka Umurwizatunga ahejeje gufatanwa Miliyali 14 akaba yurijwe imodoka y'igipolisi gusigura iyo ayo mahera yayavanye. Bamwe bati mwabihangange mwe musigaje umunsi umwe wo gufasha abakene abagwaye abadashobora kuriha inzu abakene kuriha amashuri inyuma y'ejo amamiliyaridi yanyu zoba ari ibipapuro tinimwe ko bitagashimugire uwo mukijije ngo navyo twobishima. Ni byinshi tugiye kugaruka ko murano makuru kuri uyo Umurwizatunga ingene operation yo kumufata yakozwe yitabaje umwe mu bo yizigira cyane ko atomena ibanga. Uyo akaba ari umukozi yakora mu banki Bankobu. Vyose nivyo tugiye kugaruka ko muhaye kaze aho uherereye hose. Wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu buseruko mu bumanuko mu buraruko mu burengero hanze imbezi igihugu c'u Burundi nk'abaherereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika muri rusange ndetse no makungu ya kure. Miliyali 14 niyo manoti yabonetse mu mifuko yinjijwe muri Bankobu ryaka riva kuri uyu wa gatatu nyuma ya saa sita. Neza na neza izo Miliyali 14 akaba ari zo Umurwizatunga yitwa Arthur korera Igitega. Uyu akaba afise n'amatungo adasanzwe muri ico gisagara ca Gitega. Ibi byose vyoba vyaratanguye gute nivyo tugiye kubabwira murano makuru. Kuva aho President Neva atanguriye kwiruka ku bihangange vyanyonoye itunga rya leta hanyuma akamenya ko bafashe umugambi wo kunyegeza mu mazu amanote baronse bivye documentation rero yacigendera Umurwizatunga Arthur bamubaza iyo yakuye amahera yo kubaka itunga ridasiguritse afise. Arthur yisiguye avuga ko amafaranga afise n'ivyo afise ari ivy'amasosiyasiyo afise n'ayandi arimwo. Yavuga ko igihe cose yumvise ko hariho asosiyasiyo ivutse y'abantu baje hamwe bagashira amahera hamwe ko yacajayo hagashiramwo nawe amahera. Documentation ica iramwihojeje gato ariko ngo bari bazi ko imuhiriwe hagunze ibifaranga vyinshi. Gwera ico gihe atangura guta umutwe yumvira iyo ivyo bihera abitwara. Umunsi mubi kuri Arthur. Umurwizatunga Arthur ngo yabuze uko abigira ngo yibutse ko afise umugenzi akora muri Bankobo. Nibwo yaciye rero amuhamagara ngo amusange muhira iwe. Wa mugenzi wiwe nawe yaragiye kuraba uyu Umurwizatunga iwe ngo acamwereka ca gisandugu cuzuye amanoti apanze. Arthur ngo yaciye amusaba rero ko yomufasha guharura ayo mahera. Wa mugenzi wiwe akora muri Bankobu agire ayabona umutima ngo wa ati njewe ibintu birampitana. Wacabwira Arthur atereka amamagara wundi mugenzi dukorana afashe guharura ati njewe ibi bifaranga ntavyo ntoshobora guharura. Arthur ati nyarutsa kandi anyaruke. Wa mugenzi wiwe ahamagara wa mukorege wiwe ati ndi kwa Arthur w'Igitega ati ibara riraguye yampaye ngo barura amafaranga adaharurika ati raba munyarukire ngaha. Wa mukorege wiwe habikoza Directeur General wa Bankobu. Deje wa Bankobu nawe yaciye ahamagara igipolisi baca baragenda ya mahera baca barayapakira imifuko y'ibiroro bayatwara Bankobu kuyaharurirayo. Ababonye imifuko ipakururwa yinjizwa muri Bankobu ku wa gatatu yari amahera afatanywe Umurwizatunga Arthur ngo Bankobu nayo yaciye hamagara BRB iti ingo utubwire izo note tuzikoresha. Ngibi rero ngibi icyatumye Umurwizatunga Arthur akomeye cyane mu gisagara ca Gitega afatwa agapfungwa. Yari yaranyegeje muhiriwe Miliyali 14 z'amafaranga y'amarundi. Gicatumye rero uyu mukozi atabaza uyu mugenzi we bakorana mu banki ya Bankobu ngo nuko nawe yo baragize ubwoba ko bishobora kumukora ko bishobora kuzomukwegera
akarambara igihe cyose atazobimenyesha inzego zibijejwe hakiri kare. Kuri ubu Umurwizatunga akaba ari karabazwa mu biro vy'iperereza bishobora no kumuviramwo gupfungwa. Iyi ngingo yo guhindura amanoti hari abanyagihugu bato bato ngizokora ko hamwe hatofatwa ingingo zindi ziyikosora. Gutanga iminsi 10 gusa ngo nico kiringo nabanduka no guhindura amanoti koba ari uguhana abantu batari bake kandi atakosa bafise. Hari abari mu ngendo kandi ico kiringo kizohera bataragaruka. Abo harimwo abo usanga bagiye bafise mu mufuka amafaranga y'amarundi, abandi bakaza bayasize mu nzu. Ngo ntabara amafaranga menshi, ngo ntaba hari amafaranga menshi cyane nk'abo bayarunze, ariko kandi ukangana kose nta muntu yobuzwa uko amafaranga yaciye mu neza ayahinduza. Ingingo ya mbere yavuga ko amafaranga ashirwa ku makonti, ivyo hariho abanyagihugu bato bato vyagoye cyane. Nijoro ngo harafashwe ingingo nshasha imbere ifatwa n'umushikiranganje Martin Tereza atayihurira na BRB. Ingingo ivuga ko abanyagihugu batagira konti bojana amahera yabo ku mazone bakabaha udupapuro twerekana amafaranga bazanye. Ngo ni ingingo nziza ariko ishimangira kwerekana ingene izi ngingo zitateguwe neza mu ntango kubera zari ziharijwe n'akarwi gatoyi cyane. Iyi ngingo yaratumye mu gisagara ca Bujumbura ibiciro vy'ibifungurwa biduga cyane. Ngo hadafashwe ingingo nziza vuba abantu barashobora kwicwa n'inzara. Abadandaza nabo kandi bajana amafaranga mu mabanki, ariko bakisanga badashobora kuyakura kabandi ngiyo bamaze kujana miliyoni 10 muri banki basanga baca bahagarika akazi kubera batoronka iyo bajana amafaranga bakira mu nyuma. Iyo bakeneye kurangura ntibishoboka kubera bateguriye gukura muri banki ayatarenga 300,000 vy'amafaranga y'amarundi. Ngibi ni ukuvuga ko atawushobora kujana kuri konti yarenga miliyoni 10. Iyi bamwe bakayifata nk'ingingo y'agahotoro mu gihe leta mu gihe ngo atategeko ribuza gutunga muhira yarengayo. Umunyagihugu afise miliyoni 20 zavuye mu cuya ciwe ngo ntivyumvikana ingene rero abuzwa kuyajana yose ngo bayamuhindurire. Umudandaza adandaje ibirenge miliyoni 10 muri no misi zingingo canke abari baramuheraniye bakaza kumwishura ngo ntivyumvikana nawe ingene yobuzwa guca ayajana kuyahinduza. Muri rusangi ngizi ngingo za Perezida Varisito Ndayishimiye ngo simbi kubera ifise amakosa akomeye mu gihe ca Nkurunziza iriko irakosora. Ngayo makosa rero ngo yobandanije yica ubutunzi bw'igihugu. Garika ingene iriko irashirwa mu ngiro irafise ivyo ishobora konona bikomeye. Ni ingingo ishobora gukwega ko benshi batakaza icizere mu ifaranga ry'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu ashobora kuvyuka ahindura giturumbuka amafaranga ibipapuro. Abifise bazoca bahungira mu madolari n'amayero kubera yo bazi ko Perezida Ndayishimiye atabushobozi ayafiseko. Ibangange rero bizoca vyihutira kurondera guhungisha hanze amafaranga bifise. Urwo ruzoba ari uruhombo rukomeye ku gihugu. Iyi ntambara ngiri hagati y'abakeba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD iriko irononera abanyagihugu bato bato. Ngo leta niraba ingene hofatwa ingingo zo gukingira abanyagihugu nimba ari uguhana bigome vyerekeye abo nyene bahawe Miliyali ntibayakoreshe ivyagenewe bongera bahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abanyagihugu bifitiye amafaranga baciye mu neza ntibahabwe ikiringo gikwiye cyo kuyavunja kandi amafaranga yose yavuye mu cuya cy'umunyagihugu ngo yakirwe neza. Mu yindi myaka ngiyo amafaranga hinduwe nga yahahora yarakirwa yose. Iyo kiringo catanzwe giheza abanyagihugu baragumana ububasha bwo kuja kuvunja amafaranga ya kera muri BRB. Ngo buho vyobuzwa n'iki ko abantu atawe bivye kandi akaba atategeko na rimwe ry'u Burundi barenze mu kubika amafaranga muhira. Ibi nibazo vyibazwa na benshi bagiye batandukanye
bariko baragongwa n'iyi ngingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB yo gusubiriza inoti zishashe z'ibihumbi 5 ndetse n'iz'ibihumbi 10 za kera zigasubizwa n'izindi nshasha nyene. Ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafite nako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana bahezagire.